ingoma nta handi uzozisanga atari mu gihugu cy'u Burundi, igihugu c'amata n'ubuki. Muri leta nkose, leta mvyeyi babandanya kugaragaza ubwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi, aho nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango wiwe bamaze iminsi bagendera ibigo bimwe bimwe ndangakaranga ku Burundi, ndetse na famiye yiwe madame ndetse n'abana babo, aho bamaze kuja henshi hatandukanye. Hamwe Stanley Livingstone bahurira hose barahageze. Turabona baja mu bwato baratembera mu kiyaga ca Tanganyika, ibintu bimeze neza cyane. Utirevye byari bimeze gute kuri uno munsi? Uno munsi wari umunsi udasanzwe, aho nyene icyubahiro yavugije n'ingoma aho bita hehe murahazi mbega aho ingoma zavuye, bahita mu Gishora mu ntara ya Gitega muri capitale politique. Uramubona prezida, uramubona ukuna kubita ingoma, byari biryoshe, wari umunezero udasanzwe, byari biryoshe cyane kandi byari bibereye ijisho. Uramubona president, uramubona ubawe nyene icubahiro, maze kora byinshi bitandukanye kandi byiza cyane, kandi igihugu kigeze maze kugikorera byinshi cyane. Ugerageje kuraba yari yatembereye abanyagishora, kuko tuzi ingoma yuko zavuye ahantu bita igishora. Perezida Arasimba ahangaruta n'uwatsi byari biryoshe, wari umunezero udasanzwe mu ntara ya Gitega, byari biryoshe, arakuvugiriza umurisho bigakomera. Wamubonye utirevye bibereye ijisho. Ugerageje kuraba umunezero udasanzwe, aho abantu benshi banavyishimiye bavuze ati nyene icyubahiro ariko arerekana ikintu kidasanzwe, ariko arakundisha ibigo ngandakaranga abarundi bacu ndetse n'abarundi kazi. Ni benshi bari mu bihugu vyo hanze bakurikirana zino ngoma ziwacu, kuko ingoma ziwacu ndetse ni nkuko bahora bafata abarundi ndetse bakaza no kuvuga, bakagenda no kuvuza ingoma mu gihugu ca Chine, mu Bushinwa, abarundi ndetse bakagenda mu bintu bihugu bitandukanye by'abazungu, ndetse ni n'abazungu iyo baje mu gihugu cy'u Burundi ibintu baraba cyane bikabanezera ndetse bikanabaryohera. Ingoma ziwacu nta handi uzozisanga atari mu gihugu cy'u Burundi, aho nyene icubahiro abandanya kuzishira hagaragara. Bamwe batazizi, bamwe babazungu babandanye kuza mu Burundi bibonera ingoma ziwacu, cyangwa babandanye guha madiri abarundi bacu. Murabona ko byari ibintu biryoshe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko aratamba ingoma. Na cyane cyane dusangwe tuzi ko asanzwe avuka mu ntara ya Gitega, hano bita gute mu Giheta. Uramubona nyene icubahiro yakwambara impuzu zinamubereye kandi zinamutoka bimwe birenze. Ubu yambara ino mpuzu nta numwe itabera, umuntu wese yambaye itegerezwa kumubera. Urabona ko byari ibyishimo bidasanzwe, ndetse no ku bandi batimbo cyangwa abatamburineri bo ngaho mu ntara ya Gitega ngaho igishora, wari umunezero udasanzwe. Bariko baraseka batnyenyura batwenga bimwe bidasanzwe, bisigura yuko dukunde natwe ivy'iwacu. Nyene icubahiro aragerageza kuduha akarorero dukunde ivyacu, kuko na nyene icubahiro ariko arabigaragaza abereka yuko nawe akunda ivy'iwacu. Kuko inako tutobikunda tubikunde, kuko ni ivy'iwacu, uko bimeze kose ni ivy'iwacu. Ingoma z'iwacu ntaho utazi ko ari nziza. Andika ngaho muri commentaire akajambo kamwe gusa, niko ndagusaba ugira ico uvuze kuri uno mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ivyo ariko arakora cyangwa mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ko ingoma no mu mahanga bazikorira inkofero. Yaratembereye mu kiyaga Tanganyika ari kumwe n'umuryango wiwe, aja kuri ryabuye bita Stanley Livingstone, hamwe bahurira ndetse bakanaramukanya bakayaga byinshi bitandukanye. Uti rero bimeze gute? Uko biri kose tubandanye gushigikira igihugu cyacu cy'u Burundi, tubandanye no kugaragaza impano zacu, na cyane cyane abavyinnyi b'ingoma ni bamwe mu bantu bubahwa cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuko ingoma nizi wacu naho twazikuye, naho twagize bimwe bavuga ati kopie kore. Dufise inambo zitandukanye, agasimbo n'izindi zitandukanye, kandi vyose ni vyahani wacu mu gihugu cy'u Burundi. Uko biri kose tubandanye rero kugaragaza impano zacu, na cyane cyane za mpano ziva hano mu gihugu cyacu Burundi atahandi uzozisanga.
naha nyene gusa mu gihugu c'u Burundi. Reka rero tunashimire nyene icubahiro umukuru wacu Burundi abandanya kugaragaza ivyiza vyacu by'u Burundi, kuko hari benshi banamukurikirana baba ba president b'ibindi bihugu bitandukanye bakurikirana ibikorwa vyiwe, nibabona ariko aratamba zino ngoma bazovuga ati reka tuze mu Burundi turabe bijanye n'icubahiro yerekanye canke yagaragaje, hama baze banezegwe, ndetse ka kanoti bahora batanga mu bihugu vyabo bakazana hano mu gihugu c'u Burundi gafashe amahoteli atandukanye ndetse no mu kigega. Ntihabura akanoti karaza, kuko iyo hinjiye akanoti mu gihugu c'u Burundi no mu kigega ca leta canke mu kigega c'igihugu ntihabura akanoti. Imana ibahezagirire mwese mwako muradukikana kuri Star TV, ndababwira ko ndabakunda naco ndabajyanye, niyo mpamvu nza ndabazanira ibintu bishasha, nza ndabazanira ikintu cyose ndose nkavuga ati ikandagishikirize naba bandi baba mu mahanga b'abarundi murabamubona yuko mu Burundi hari ibintu bidasanzwe kandi bimeze neza binaryoshe, mugaruke nyene kuturamutsa hama ibintu bigende neza cyane. Igihugu cyacu c'u Burundi ni igihugu ciza c'amata n'ubuki kandi kimeze neza cyane, kirangwamwo vyose. Umunezero urahari, wifuza umunezero ushobora kuronka, wifuza gukora ikintu kiguteza imbere ushobora kugikora. Imana ibahezagire abakunzi ba Star TV, twari kumwe nanje nkuko twama turi kumwe misi yose bihe vyose. Imana ibampezagirire kandi mutere imbere mu bikorwa vyanyu. Anahebinto wajide abariko barakora ibikorwa babandanye gutera imbere, ibikorwa bibandanye kuba vyiza kandi bibandanye kwivugira. Imana ibampezagirire cyane. Bye bye, ciao ciao.